kugira ndabashimire abantu bavyoroshe duhejeje gusenga mu munsi ibikorwa bitandukanye mujejwe muja gukora après gusenga rero ndabashimire ko mwitanze uyu mwanya mukawutanga cyose n'ibikorwa vy'Imana tuvuye muri kimwe tutegeza kubandanya gukora ibindi rero mwakoze gose kwitanga sha yari fayo mose bikuri byari biryoshe vraiment basha baduhezagiye gose yego byankozeko basha byankozeko cyane hari amaverse wavuga umva ni jewe uri kurabwira atuka Imana ihabwa icubahiro rero intego y'uno munsi irumva kwabwira ngo tushobora kuvugana ca gikorwa twababwira yuko twifuza ko twoja kuraba no kuja kugaburira abantu bari mu bitaro batagira mikoro batagira ikibafasha muri atwe ico gikorwa tumaze twakivuganye ko bitari bikeyi ndashaka kuranga ngene twotera imbere tukaraba aho tugeze bari ikindi kintu mw'amarindi vy'imviro mwaregeranije dushobore kuja kuraba abo bantu baronke ababagarukira ko natwe tubaha vyose ingorane zo ni nyinshi umva ntitwuziheza sha pasteur je rero naraciyumvire kiye gikuru sinzi uko uza kubibona mugabo nasanze je nariyumvira ikindi tokora kiri plus efficace kuko urabona kugaburira abajya abantu je mpora ndahacari weekend hariyo twa association twinshi dukora ibintu nk'ivyo mugabo pour marquer le coup reka twebwe turabe burya hari abantu bafungwa mu bitaro kuko babuze amahera yo kurira je rero nariyumviriye turavye abo bantu tukabarihira wewe akakanya Pastor yatubwiye ati dufise ntuze programme yo kugaburira abantu wocu izene programme zindi ariko ni worindira nkabanza nkaheza ico genda mureke no ngo wari wakoze uko n'ubutumwa urumva rero pasteur hama tukabarihira hariyo n'ama ordonnance abantu usanga barabuze amahera kubera imiti bahituma ko mu Buhindi canke muri Kenya n'ahandi nk'abo bantu umuntu abafashije nta kugaburira abantu bakaguma ari fungwa ceni nico gituma numva yuko iyi programme umuntu yoba arayihojeje Pastor jewe uyu muntu sinzi ibintu vyiwe yamazana ibintu bishasha wowe watubwiye uti kandi iyi programme yaduhaye kuva kera uduhamagaye nk'abadiyakoni kugira tuzogufasha iki gikorwa sivyo urumva je ndafise ibibazo bijanye n'iyo programme none mwararonse uruhusha rw'ibitaro mwararonse abantu bangahe tuzogaburira mwaraharuye imfungurwa ingene zingana tuzojana ninge mbandanye bene mu journaliste mwararonse erega nico gituma ndiko ndababwira guhindura projet kubera reke naho bandanye twibirize ibibazo vyiyugira ngo hama mwararonse donc izo mpusha zose zotuma dushobora kuzanga atangorane nimwe dufise atantambamye cane mu nzego z'ibitaro atari igituma turi ngaha no kugira ngo turabe ivyo bintu vyose byankenerwa dushobore kwicara hamwe tubirondere rero ikibazo no kukibaza mugabo kandi wibaza n'icokogwa hama Olivier urabona ivyo byose uri kuravuga nivyo kandi turetse n'amafacture burya rero n'ibindi birenze ivyo rero n'abatagira ico bambara n'abatagira ibibazo byo birahari n'abatanazuva bafise ngene bava mu bitaro mugo batagiye bashikira ko atamazu bafise yo kuriha ibibazo birahari mugabo nibaza ko twotera intambwe ku yindi ntidwave tuja gutakara cane mu vyiyumviro twikosantre kuri iki ko twumvire ko twoja gushikiriza akantu ko gufungura abantu kumbure bizo dufasha no kumenya izindi ngorane bafise naho twosanga hari izindi nivyo nyene pastor erege ivyo ndavyumva ibintu vyo kwiyumvira ngo tuzojana tanga bwizi cayi canke ubuyi canke ivyo je numva ari ibintu bisanzwe surtout yuko benshi babi erega ntibisanzwe none muzohereza isukari nk'umuntu agwaye diabete ngo mumve ko ari ibintu bisanzwe rega nico gituma pastor yaduhamagaye gudusho kubiganira tubivuge neza oya ivyo vy'amadiabete nibiki none umuntu wa diabete umwiyumvira ku kintu c'isukari gusa canke umuti wo mufasha kugira ngo ashobore kwava je nico gituma umve eglise yacu igeze ku rwego aho dukora ibintu biri efficace ndumva cane ivyo muri ko maravuga uri ndumva ivyumviro vy'iwawe ndumva amayekitide ya Natali mugabo reka ndabasabe
hajyanye byiza no kwikosantra kugira focus kuko uvyo twokwiyumvira vyose gukora naho twa tugeze ku rwego rwariya bujyanye umuntu aragira ahereye yego gutangura gutakara mu vyumviro vyinshi nibaza ko ngaho bitaduha kuba efficace ni vyiza ko twokora ibintu binini mugabo bifise aho vyahereye rero nibaza ko twoja ku ntambwe ku yindi ko twiyumvire ko twoja kuraba mu bitaro c'est déjà ça je tuvuga abantu mu bitaro hama duhere ija kuri shehera ku nama tugende buhoro buhoro nivyo vyumviro ntituvyanse Olivier ntituvyanse kandi ivyumviro vyiza bandanye vyumvire gose ivyo ama ordonnance tumenye ko hamwe abagwayi bose bozana ordonnance twosanga atavyo dushoboye sivyo no kumenya ati nibande twohera ko nibande ngere twobigenza hama kandi ganatari nawe ndiko ndagerageza kugira ngo dushobore kumvikana ibibazo nivyo guma bigwira atanyisho ziriko ziraboneka rega ndavyumva rega nanje ndabibaza kugira tuzobikemura kuko yamara ivyo bitanu tuzobijana washusha imisi yose nta kintu uzana ibintu natwumviriza urazi ko na ya projet la fois passé wayononye ikintu cyose dutanguje arimwo aceshiramwe ivyimviro vyiwe gusa ntiyumviriza abantu nibaza yuko nabizokurikira tuzobanze kugira twabanje kwisonzesha kubera jewe sinzi imisi yose arangurukira ko uribuka ya projet twari twavuganye na Nempase nayo yarayigurukiyeko ariko ndiko ndavuga je ibintu bire efficace kandi ibintu vy'ama emotion ibikorwa vyose dufise bene data ni vyiza kandi hatuko turabikora igikuru nuko twokwiga ku gutahura umuntu afise iciyumviro tukamwumviriza hama nawe twumvise ko ico ciyumviro mu mwanya atari wo akiga kubitahura ko igihe peut-être atari ico hama ikibazo gihari tukacigira hamwe ni vyiza bazapase kindi gizosengera umuntu imwe mu bikirobera indayimoni yamwinjiyemwe igende kabisa mu izina rya Yesu ibintu bitumvikana na dayimoni irimwo ikibazo c'uko hari ivyiyumviro hakaba n'ivyifuzo hakaba n'ibibazo rero iyo abantu bakora imitwe ikoranye ni vyiza yuko twicara tukabandanya kwandika kimwe tukakiraba ama tugatera intambwe mugabo kandi muze muribuka yuko tubandanije kuba mu bihari ntiduheza ngo tube productif ntiduheza ngo dukore nk'ubunye isa twihaye isa nirangira kandi ntaco mbonye dushitse ko atari ko twabaye mu bihari none tuzobikora ryari biramutse bibaye tuje batwa nifuje ko mu kwezi kumwe twobikora niwumva ukwezi kumwe ariko projet je nakubwiye en une semaine max 2 semaines turashobora kuba dukuyeyo naho yoba umwe pastor umwe araduhinduje kandi projet ega no kugaburira abantu sukubakura mu bitaro Bibiliya tubwira kubaha uburongozi ntaco ivyo tuzobikora mugabo tuzojana tuzoba turi kumwe mujanye tangawizi n'ivyo boye ndabereke yuko bitari yose efficace nk'ivyo nariko ndababwira ariko je noviye uburongozi tuzoba turi kumwe vous allez comprendre vous allez voir nibaza ko bizogenda neza kandi n'ivyo vyiyumviro vy'iwawe tuzovyiga turabe ko tubishoboye tubikore amana atari ndagusabe nawe ibibazo vyose wabajije mu nama ikurikira uzoza ufise inyishu umwe aho ntangora siko ico nico ndagukundira pastor ntakuzana ibibazo gusa yiyumvire n'inyishu ego habe by'abadayimoni navyo azakareka kuri umuntu arafise dayimoni barahunga canke yisonzeshe nutubwire ibintu ntibishoboka ibikorwa nk'ibi tuzobikora neza kandi Imana izobana natwe ariko mana nongere kandi ndabashimire numvise ko ari ibibazo ivyumviro vyawe vyo ntituvyanse mu kwezi kumwe tuzobigira hari ibibazo vya autorisation n'ibiki vyose nataruzobirondera tuze tubishikeko murakoze Imana ibaheza kire mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza mumerere hose kaze muri baho mutegurirwa na Olivier na Nathalie nizere yuko mumeze neza twagomba gusubira gushimira Pastor Evode Nduwimana murakomeye turashima cyane Imana mwakoze cyane kandi yasubiye kudutera iteka mwari mwaramubonye la fois passée nukuri tongeye kumushimira dushimira n'ishengero rya Porte de Brebis ryatwakiriye uyu munsi mu gakino duheje kwerekana ni ibintu bikunze gushika na cyane mu bantu bagira ibintu vy'ama association amashira hamwe cyangwa organisation aho tubona uyu munsi cyane
cyane cyane kuri temperament y'umukolerike hamwe n'umumelankolike. Mbe wotubutse umumelankolike? Jewe nakinye umumelankolike n'umuntu akunda gukora ibintu bipanze biri organize kandi muri rusange akunda kwikorana burya ntazi gukorana neza n'abantu. N'umuntu kandi ashira cyane importance ku vyimviro vyiwe ku buryo umubwiye uti kicimvire sindagikunda umengura mwageresheje umengara babaye umengura mukomerekeje kuko icimviro ciwe nawe umenga numwe nahatari ivyo. Hama rero nanje nakinye ndumukolerike kenshi abakolerike hari gihe bumva yuko ama projet yabo niyo afise agaciro paraporo y'abandi. Nico gituma usanga rimwe na rimwe ushobora gusanga ari umuntu ariko araca intege ivyumviro vy'abandi cyangwa kamenga n'umuntu akritika gose. Abandi nabo mugihe mutamumenye ukibaza yuko ari umurobere. Mwumvise yuko Nathalie bicishijemo gato ati muhemu ya rebellion. Hari gihe wibaza yuko ari ico kintu kimukoreramwo mugabo wewe yumva yuko kandi ni n'abantu n'ukuri Imana yahezagije ubwenge usanga bari plus efficace ariko rimwe na rimwe yatamenye ingabire ziri mu bandi hari gusanga bimugora. Pasteur nawe sinzi ico yotubwira kuvyo yabonye cyane bimaze no kumushikira cyane bimaze kubona handi ku bantu badateye co kimwe mu gihe bariko barategura ibintu. Nk'umurongozi w'ishengero no uvuga neza no kwemeza neza ijana kwijana ko ari ibintu bibaho cyane gose aho usanga muri rusange muteza kugija inama n'ingingo kugira ngo mukore ikintu kanaka ugasanga hariho uwaba afise ivyimviro vyinshi kandi biza ku mwanya agumagarukana ibintu bishasha naho umuntu nk'ico mwumvikanirako ejo azogarukana ibindi bintu bishasha kandi agashaka ko uko nyene abishaka ariko biba. Ndibuka jewe ngaha mu ishengero ko higeze kuba igihe dukora amanama ugasanga turafise Tylenol kubera yuko ibinini vy'umutwe ibinini nka paracetamol mukanwa ikinini kubera ko mwarushe mwamenetse umutwe mwahaririye mwashwanye. Rero ni gihe umuntu aba ariko arakonsidera inyungu ziwe gusa n'ivyimviro vyiwe akumva ko iwewe ivyiwe nivyo bizima ivy'abandi naco bimaze. Hama mwagerageza kumbwira ngo mutahure canke mwumvikane bikaza mwishavu. Nukuri hagira n'ahantu umuntu ashobora no gusezera akabasezera akavuga ati ndagiye akanabagiriza ko ata transparence akabagiriza ko mudakunda cyane tarakijijwe. Ivyo nkuko bivuze nivyo ariko hari abantu bigeze kutubwira bati umenga hari gihe muvuga ingorane gusa mugabo nagomba kubabwira ijambo ry'Imana ritubwira urukundo Imana yadukunze rwatumye itwakira kandi urwo rukundo ngo yarudusutse muri twebwe biciye muri mpwemu wayo. Nagomba kukubwira niba warizeye Yesu urwo rukundo rukurimwo kandi urwo rukundo ruhamagariwe guha ikibanza abandi no kubaha agaciro. Ikindi no kongera nuko Imana ivuze ati considere abandi ko bari superior kuri wewe bisigura ko bafise impano wowe utagira. Kenshi rero uriko uragendana nk'umukorehike ubusha kubona ingorane ziwe gusa ubonye umumelanko uri kubona ingorane ziwe gusa ariko wicaye ugasuzuma ukaraba vy'ukuri ugacukura usanga bafise impano zidasanzwe n'umuflegmatique umenga ranumye hari impano ushaka kumukuramo. Rero kenshi wize kwicara ukavuga uti ego hari ivyo tutumvikana canke hari kuntu abona ubuzima butameze nkanje mugabo yamara arafise ikintu jewe ntagira biragutuma uronka ubutunzi mu buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Ivyo twarabivuze mu majambo yiramvuye kuri chaîne ya YouTube yacu yitwa Baho Podcast. Murashobora kubikurikirana hamba abatari yabonesha murashobora kwiyabonesha abamaze kwiyabonesha kandi kuri kaga kengeri ka notification muhitemwo option ya tout kugira ibiganiro byose bije mu bironke. Imana bahezagire. Tungiye gushimira Pasteur Evode Ndobimana umwongere w'ishengero Porte de Brebis à Montréal. Murakoze cyane. Merci.